danje ndi umuntu byo badufata nk'ubu vyarashitse singoma ca mvuga ngo ya gute ko ndi wa muntu dufise bwabo ufise amakeka shobora no kutanabivuga ariko nkavyiyumvira kuko burya ngo akavuzwe na benshi hari igihumenga kabayeko urumva mugabo jewe hano ntagara mvuga mana uzudufashe imvugo y'abantu ntizobingira Imana ibazigame mana uri mwijuru tubona indwi ya mbere iraheze ya kabiri iraheze ukwezi kwaheze ejo n'imyaka n'iyindi izohera n'imyaka izohera niki kandi ntizokugera tureka kuvuga tubonye batavanye tuzokwadukana ibindi bintu tuvuga duhora tuvuga ariko kuri Fanny ntibintera ubwoba umuntu arawumenyere ntushobora kumuca intege canke bikamusubira araziciga ujya babara Utamuvuze niko ameze ababara anashobora amabambaza ngo bavuga ngo les filles cinéastes ngo baba ngo ari abantu ngo b'imico mibi ngo baba maraya ndakivuga uko nyene umuntu yabimbwiye namubwiye ati bambewe ntibabesha uravyumva kikirundi mvuze ngo bambewe urumva ntibabesha ahubwo ukuntu bimeze muri filme ni yindi societe irimwo abantu bose narabwiye ko batavuga ko hari abavuga butumwa ariko atavuga ko basabasi abavuga butumwa yego bantu b'Imana Muco ariko atanga igikorwa citwa umukenyezi Muco félicitations vraiment merci beaucoup reka mbanze ndakubaza sindakubaza igikorwa ukungene kimeze mbanze ndakubaza umukenyezi kiya gikorwa urakirekuye ndashaka intahe umaze kwakira ni nyinshi cy'abantu barushe basizira ni nyinshi ega basha iyo dukina filme hambavu yo kuba professionnel nkuko bamwe babivuga hambavu yo kuba wiyita umuhinga canke wivuga umuhinga icambere banzugire étude de démarche sivyo kintu kitwa étude de démarche ubanze wige terrain umenye eske abantu aho nshora bakeneye iki sivyo tubanze twige societe cyo societe ikeneye sinagize ibintu birebire nige ngo ukunuku parce que nta mayikute menshi nagize nta niki kumwe n'ubu ufise abagenzi ukagenda ubona ibintu vyipasa mu mafamiye amamwe thank you very much kuri Fanny Lavine akora uko ashoboye kugira ngo Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Reka ndabaramutse bivana mwese aherereye mwiriwe na mwaramutse. Bivana naho uri, bivana nuko igihugu urimwo kimeze nyimba ari mu gitondo mw'ijoro saa sita ndakugumbiriye. Ni kuri Akamo TV ijuni ryarindi wa muntu wanyu bakunda adahengeshanya kubazanira ituntu n'utundi amajamba ava muri bamwe ivyiyumviro biva muri bamwe kugira ngo twese twigire hamwe ndetse tunarabe tunabikurikirane ushobora gukuramo ikintu kimwe bikagenda neza rero utameze neza umeze nabo babaye uri mu bihe bibi bihe bitameze neza ndagusabira ku Mana ndabakunda abasha ndanabasenga ico nico mutari muzi ndakibabwiye ndagusabira ku Mana kugira ngo bigende neza ndetse binagende neza birushirije kandi nizire ko atakwihebura kuko Imana yo mwijuru irahari kandi izo bigenza neza cyane Ange Delicia rero himbaza muri kumwe imbere ya kamera ndi kumwe n'umutumire mutaramumenya mugire sabone utarayigira j'aime commenter partage kugira ngo bino bintu byacu bandanye bashikira bimeze neza ndi kumwe rero n'umukinyi wa mareresi igihugu ngo yaragifatishije nta gusubira inyuma nta kugira gute ni inarijera benshi turamuzi kuri Muco amashimeshi tumwakire turaguhaye ikaze umeze neza meze neza numvise akantu uvuze ngo uragize ngo urabasabira ku Mana abantu bitameze neza ndabasabira ku Mana aga mucurazeho ko mpora ndagusengera kugira ngo ukine neza ivyo ndabizi ubwo bihanganishe kandi bongere baniyeze ibyaha vyabo ko bashobora gupfa bitarakunda byose birashoboka ariko kwe kubabwiye ko bashobora gupfa byose birashoboka ni plan B plan C rero wabagumije muri plan A sivyo nuko rero hama murakoze kunyakira nezerejwe no kuba ngaha ku Kamo
ako kaziraho gatesa tuje kukamo tuje kubatera kamo okay tuje kubatera kamo ngaha kukamo sinibesha oya ntiwibeshe ngaha kukamo c'est la première fois mbaye ngaha ubwa mbere nicaye kuri kamera zo kukamo rero mwe murahasanzwe musanzwe muhama mubona ibintu byose ariko je ntitwari bwabonane yego abo kukamo rero munyakire mukoma amashurwe yanje izina ni Inamuco Isdoni abantu benshi batari bwanyumve peut-être umuntu ntamenywa na bose umuntu ntamenywa na bose en plus de ça nezejwe kubana namwe izina ry'umwuga ni Inarijera ivyo ninja en profondeur katukiri muri intro rero turabandanya tuvugane yanezejwe no kuba ngaha munezererwe baje nanda banezererewe ntibakubanire mu yandi majambo imva ntibigirishe yes ntimwigirishe nanje sinigirisha am open ndugurutse ndivugira nyene urumva ntibigirishe ego by the way turi ku magenekerezo ya 10 ukwezi kwa 4 no munsi wa gatatu twifurize irayidi ryiza abamizima bariko baradukurikira ntitubabanire Eid Mubarak tuyo ako kantu rero karangora kwandika ndege ukandika kuri statisha ndahangayika niba kubanira kuri stati yawe uriko uravuga yuko mu bisanzwe ukungene tubaza abamizima n'abantu mu mutima mwiza kandi nivyo ntiwibeshe bije ntavuze nivyo bagira umutima mwiza umutima w'urukundo niyo mpamvu mwo twihera mutitaye ko tutabahaye ku ipasika mwebwe mufitiye n'umutima mwiza twenyene nitwe biraho birasanzwe ariko mwe niko tubazi ariko numva nkeneye kumenya ikintu gitumye uri mu bemera Imana simvuze ko batayemera yeme uri mu bemera Imana ukijijwe muco ariko ukacumbwira twe biraho uri muri babandi nyene bemera Imana twe bira ariko tuvuga yuko abamizima nabo bobo urukundo ari rwinshi batanga bagira iki urumva utabazi ku mutima mubi burya ome umuntu agizwe n'amadefo n'amakarite ya rero muri karite tubaziko asa muri bose nivyo umuntu wese arafise ukuntu ari ku giti ciwe ariko muri rusange turazi ko abantu bafise urukundo rwinshi abantu bafasha abandi abantu batanga ariko abantu b'abakristo ekaye ntitubeshanye kenshi ni ku giti kenshi ni ku giti nivyo hari abantu babikora ariko kenshi ni ku giti c'umuntu ariko bobo kenshi baba bari hamwe rero ndabivuze kubera ndiko ndanabisabira badupartage kaca nibuka ko tutabahaye ku ipasika kandi badukurikirana ariko ku ipasika twebwe mwari mufunze mutubabarire twase kubagerageza naco mugabo twe batsumi baturabira nta kibazo erega baraturabira bibaza n'abana bawe niko gufatana mu nda erega umwe ashaye canka akagwa we ntumurekera hasi wirukira kumuvyura kugira ngo bigende neza rero nibaza yuko mu ntege nk'umuntu ashobora kuba afise ntibotuma badutererana nk'uko kose ntibodutererana en plus dosa ndabakunda je barabizi kuko nibo bandeze kera nkiri ruguru nabana nabo mu nzu naba ku mutanta ari we mbana n'umugrafere ari we abantu benshi harageze ikibazo uko ndi umumizirima ndafata imico imwe yabo mugabo nyene n'ubu mu bisanzwe ntari ruguru mba mbona umenga ntiyabaye ni na rero Rijera Muco kumbure nkuko twavuze yuko umuntu atamenywa na bose tukuzi cyane cyane nk'umusineyasto umukinyi w'amareresi ndagomba gato y'icano tubwire ukungene vyakujemwe kumbure kuba ariko baradukurikirana bamenya ati Muco bwa bundi bya bindi byatanguye aha kumbure byatanguye bikuze canke bimeze gute kugira ngo abariko baradukurikirana bashobore kukumenya gose. Il était en 2020. 2020. Ou 2024. Yeah, en 2020. En 2020 fin. Niho ninjira muri cinema. No, 2021. Niho ninjira muri cinema. Kuvuga ngo nakuze ngo ndabikunda. Numva shaka
kuzokina ya hari igihe nyene uraba filme ukumva ubaye motive yego ugaca wifuza gukina nka naka peut-être uba wabonye ariko kuva kera utavyiyumvamwo donc ukaduza emotion ya rero vyari uko sinavyiyumvira ko bizoshika nka umusineaste vyashika gake pe ukumva uri kura viva scene y'umuntu ufana nuko vyashika rero after biza kuzamwo ndabijamwo sinabigemwe kugira ngo ninezereze canke ngo namamare nkuko kesha ariko bigenda nabigiyemwo nk'akazi nagomba ko kantunga nico canjanyeyo sino nuko turamenyereye kumva yuko hari bamwe babirondera ariko bagiye kuvyiga bakavuga ati jewe nigishijwe kumbure birakomera ndetse ni naho mpamvu nzoza ngaragaza ibintu bimeze neza canke ntanga ibintu bimeze neza ariko turumva yuko Muco wewe yifokasinga kuri naka akumva umenga yobubu canke akagiriku mugabo tukumva umenga ntiwigeze uvyiga umenga hari itandukaniro ukundi ya filme mu bisanzwe kuyikina nta muntu avyiga ahubwo uvyiga kubikina biri professionnel parce que kuva kera kushe twarakina ama sketch nayo habaye hari kamera ntibiciswe sketch cicika film rero kuvyiga naravyize ariko navyize naramaze kubijamo kandi kuvyiga nta kintu kininiya cahatari vyongeyemwo ahubwo gusa naciye nza kuja ndakina ibintu maîtriza nkamenya ati kiniki kicitwa nkuko kikimeze nkuko ariko ahubwo nasanze naho rankora ibintu ntazi ivyo ari vyo ntazi ukuntu vyitwa rero nza kuvyiga gutyo muri make narakarihije ubwenge n'ubumenyi yanuko bimeze ariko Muco ivyo ndabikubajije kubera ko ejo bundi narakiriye umuntu kuri no mbonesha kure aratubwira yuko hano hashobora kuba hari abakinyi batatu batarenze mu gihugu cyose cy'u Burundi abo bakinyi batatu batarenze kumbure ndabavuga ni Ribat ni na Estime ni n'undi mukobwa yitwa Chanceline abo bakinyi batatu nibo bonyene dushobora kuba bazi kandi bo babifitiye impamya bushobozi yuko bashobora kuba baravyize kandi bakabikora neza bivuze yuko rero abandi bo atabahari na Muco urumva ntanazwi bo bakina ngo ninde zamurikira ukuri kuri uwo muntu gute kuri Muco hari icyo kubwira kuko urumva biba bikenewe ko umuntu ategerezwa kwiga kugira ngo bigende neza ya namba ari umukobwa canke ari umuhungu sishobora kumujija yabivuze uko avyumva canke uko abibona naje rero mfise uko ndavyumva kandi uko ndabibona namba ziraba akabona ninde ariko na ninde simbi siko namba burya ubu sinzantu nabonye ngo umwana w'ikijuju ngo asuzugura ngo areka ko nkibere rya mama wiwe nk'umutife ngo rigwaye ibihere amahere rero iyo uriko ufekinga ninde ariyo kintu tuzi aco twatanguye kubona nta birefu nawe mba mbona ntaho uri kuraja ya rero kuba umuntu yabivuze nk'uko kwiga ikintu no kukimenya vyose ni vyiza ariko vyose biza guhurira mu kintu kimwe twitwa discipline ubumenyi ata discipline sinzi ko bwitwa n'ubujuju canke iki burenze kwitwa ubujuju canke ubumenyi ataki birenze kwitwa ya rero numva ivyo bintu menga twe ntiduharanira ngo naravyize naje certificat ndayifise yavyo ndayifise vrai ya ntiduharanira ngo naravyize ahubwo ni kuri terrain umuntu abivuze uko urashobora kwifatikanya nawe mugavo ko ufatikanya nawe banzu umusure urabe ibintu akora urabe quelle différence siko ubuhinga buri mu ivyo bintu urahejeje ubuhinga ucuja kuri visibility afise umuntu ashobora kwifatikanya nawe mugabo umbwiye ngo ufise ubuhinga niki nkasanga ufise amavyuzi ijana ku munsi wose butahane muhiri wanyu mu buryo nta yindi shwa none ahata visibility ufise canke iki ucuza kuvuga ubuhinga ubu iyo buhaba twohamagarana twese tukaza ariko uno munsi namba umuntu yikorera filme ikigisha muri societe ikamuvana ikamujana hajya ugatayo tuziho ari uvuganye iki uvugiye kuki ya uwo muntu rose ndamuzi ariko yaribeshe
je nava kubanza kuvuga ko dukina ninde twabahigo ahubwo dukina ninde ariko iri professionnel iyo uvuze kuri professionnel ubushatse kuvuga iki ko ishobora kubisumba ijya ninde cyane ubundi je ninde sinzi kenshi bakunda kuyivuga ngira nuko ikina abasaza donc ibi bintu turimo ariko shana ubwo arabasaza urabizi yuko ninde nta muntu numwe byitwa yuko yakomotse muri kino gihugu cy'u Burundi atigeze ayiraba ndibaza. Okay, ibi bintu vyacu rero bitera imbere jour par jour avec n'aya ma génération. Rero ninde impamvu bakunda kubivuga uko peut-être ngira ko bahora muri bimwe vya kera niyo mvo yonyene bonza ni representable. Ariko muco umwanya umwe nawe nkumva umenga no mushigikira uno musi umwana aravyutse yumva ashaka gukina film kandi bon numva umenga kugira ngo ikintu cacu cakindi kigume kiba ciza nuko ubu gifisemwo ubu novuga n'uburambe niki ubumenyi bukomeye cyane umwana uno musi araje yumva ashaka gukina film tutarirusha rero uwo muntu peut-être nibaze namba atari umwe muri bo yabivutse muri abo batatu atari umwe muri bo banzu reke nawe nzi onodoji nawe nzi yitwa Abdish nivyo ujya nivyo ko birampangayikisha uramuzi Abdish ndamuzi ujya nawe bivuga uko avyumva kandi nawe uko avyumva nti kuri professionnel cyane gose gusumba abandi bose eho bwiyo iyo yabivuze uko abibona mugabo iyo abari umwe muri bo yaba ari umwe muri bo niho vyari koroha gusigura iyo uvuze yaba ari umwe muri bo ushatse kuvuga iki yaba muri abo batatu bambwiye ari umwe muri bo yaje akabivuga akavuga ati jewe twe tumeze uko vyari koroha ariko urumva Abdish nawe ujyanye naraha ariturije vyari koroha gute muco umenga hari ikintu udashaka kutubwira twebwe oya iyo abari bo baje bakivuga twoba bajije bakadusigurira ariko Abdish ndisi ko yabivuze uko abibona pa uko abizi bivuze yuko Abdish abizi gusumba bo canke arabibona gusumba bo kuko bo ntibibona ariko ntavyazi kubarusha bantu b'Imana je muco ari karancanga sinzi ko mwavyumviye umva bo iyo boza bakivuga baba bafise impamvu imwe canke zibiri zituma babivuga siko ariko iyo bagaragara nabo ubwabo kubivuga urumva nikote ziri kwinshi nabo ubwabo kubivuga atate mu banyaje inyuma yabo ibavuga biba biri neza mugabo Abdish nawe nk'umuntu aba ari inyuma mu gihe ativuzemo ko nawe yavyize abimetrize ari professionnel abivuze uko abibona ntiyabivuze uko abizi tubwire rero muco ntiwashatse kutubwira ukungene nivyo warumva ko ushaka kumera kanaka turakuzi ubuwe kushobora kuba ubarizwa muri Truafa ego tubwire wahuye na Truafa niyo yakuzanye yagufasha ukuboko urumva yuko kino ukuboko urumva ko kina filme canke bimeze gute Truafa mu bisanzwe Jesse ni petite sœur wa Fanny sindi n'umukuzine wiwe ariko sha ubucuti buhari hagati yanyu burakomeye ava ntaco narindi kuri we ndiko ndavuga ava ntaco narindi kuri we sinari n'umufana wiwe wapi kumwe nakubwira ko je nabijemwo nk'akazi baraguna kuvuga ngo le cinéaste mu mezuku nuku nkababwira ati simpaririye ariko umwe wese uko mumubonamwo mutahuruko parce que umugambi watuzanye sumwe nama je naje nk'akazi hari uwaje aje gushaka hit hari uwaje aje nyene aje gushaka ibindi vyiwe ariko je naje ari nk'akazi ngomba ko kantunga ko kamvana kakangera hariya malgré biko biranateba canke vyatevye kuri bamwe ariko ni hatari urumva rero naramutelefone nabonye témoignage yiwe ariko avuga ukuntu arakazi kamutunze kandi vy'ukuri tukabona biramutunze ari ico gihe hari mu Rwanda bari kumwe na Asia Mutoni rero numva nyene naco gihe asha nari nshomereye pe camvuga ati asha waca ngaha burya ntiyoshika ko gikuru twadushaka n'ubuzima rero ca ndamutelefona ndamwandikira ngirirwa amahirwe aranyishura anyishuye ndamubwira icifuzo canje arambwira ibisabwa recruit migenda nkuko hama turakorana ambera umwizigirwa ndamubera umwizigirwa twihangananira muri vyinshi kuko nta vyama vyera ngo de ni saha turacari kumwe ntiturabitangaza ko tutarakiri kumwe ego murumva ko ushobora kuba ari we yagufasha ukuboko niwe just comment na ntaco ndatahari
ntacuri adahari muri sinema adahari ntaco ndaba. bivuze yuko Muco adashobora gutandukana truafa, bivuze yuko adashobora gukina filime ari truafa imufashije cyane. Ndi umwana wo mu nzu jewe nkinye filime batamfashije cyakwanza sinokina batabizi ahubwo bataje kumfasha ryo bari kosa ryabo. Ejo mugabo Muco ushobora kuja nk'ahantu ukumva yuko woshinga nkawe nk'ishami nk'ahandi hantu giwawe ndinda kujahe bivuze ko uzoguma muri truafa mugabo none ntiririho inarijera nigiye ni YouTube channel yiwanje ica kibikorwa vy'iwanje. Okay, nawe kuko ubu uri kubarizwa muri truafa ndi muri rebo ya truafa basi yego mugabo ejo ntushobora kumva yuko wokora ivy'iwawe ariko utari kurabarizwa muri truafa. Birashika ariko sindabitegura ntubitegura ariko birashobora gushika nta wamenya nama ndabivuga aha mu mbona hakuba tukiri kumwe nta kintu do valeur mfise co kwihaya ngo nagize uku ngo je tube tukiri hari abantu benshi bavanye murabizi rero jewe nta kintu kinini mfise co kwihaya mvuge ngo tuzogumana. Rero hari ibintu bavuga ngo Uwimana itije inkinzo ngo acana urugi sinzi ntavyo nzi urumva numva rero nto kwirata ngo ibiki ngo je ngo ntituzovana n'umuntu nanje ndi umuntu ivyo gupfa birahari ariko ntibirashika ko Muco na Fanny vraiment ku bucuti ndiko ndabona ejo bondi sinzi agasati karaho nabonye nzoguma ndakugamburukira ni wasubira kuntuma nzogamburuka. Muco bucuti buhari hagati yanyu burakomeye cyane bitege ko ejo budashobora guhera anje n'umuvyeyi aratumwana cyangwa umwana agatuma umuvyeyi. Bivuze ko ibintu vya industry biragoye sivyo vyonyene nisi tubayemo ibintu vyose biragoye nkuko nawe umugenzi wanje mpfamfe duhuriye ku mabanga menshi dusangiye tele business ugasanga turavana ivyo ni ibintu bisanzwe. Rero nanakubwiye impamvu yo gutuma tuvana ziriho pe ziriho nyinshi kandi ni nyinshi parce que satani iyo tuvuga Imana nuko na satani ariho wewe ntaba yicaye urumva cyane tukavana kubera umugambi w'Imana byose birashoboka ariko ntibirashika ntibirashika. Rero ni mu gihe tubona yuko by'ukuri solution couple ari abantu bawe bari hafi cyane bari hafi kumbure nk'abariko baradukurikirana vraiment baba bafise nimaho yiwawe hoho turabibona cyane kuri stati turabibona vyimbitse kandi cyane gose twizere yuko ndona n'abasengera ico sindagisengera mugaye ico cyo nzogisengera urakirabekamwe nzokidumba ngo kimere neza kugira ngo bikunde no kuri bigende neza cyane. Ni mu gihe rero tubona ubu numwe ntibakira abantu babiri Muco ukibabona canke se mukibona bijya bintu yuko bagiye kubakana bagiye kubana karamata ariko tukabona amajambo hamwe hamwe ariko bon ibitera soni canke ibintu bitameze neza kuri Muco byakubwira iki? Amajambo abantu tugifise iki kintu citwa umunwa n'uru rurimi nta droit nimwe iraduka mu gihugu bitubuza kuvuga ntayo turavuga hari gihe tuvuze neza canke tukavuga nabi ni bimwe hari umugani w'ikirundi baciye ngo hari abantu hama urunturuntu iki kandi iyo umuntu ari kumwe n'uyundi bavuga ubundi niko biba bimeze. Ya rero nivyo nakubwiye iyo ikintu nk'iki cadutse je ndafise uko ndakibona nayo kandi urafise uko ukibona simpaka tukibone muri kote positive canke muri kote negative wowe ufise ukuntu tukibona ifero ko duhura tukakinegosiako ariko finally biragira tudatoye inyishu biragira tudatoye inyishu en plus dosa rero aho nari mu buzima busanzwe kuri rezo social aha n'ahantu turaho nyene turahantu mu kibuga umuntu wese ahaca rero umuntu wese abivuga uko abibonye kandi egaruka abantu bakuzi ari benshi bakuvuga ari benshi ariko Muco ndakubajije kuri wewe ubwawe biya bintu wewe ubwawe ntivyanagutera ubwoba ukavuga ati jewe nka Muco n'ukuri aba bantu naje nubwo ndi umuntu wabo wa hafi ibintu bizohava bintera ubwoba sindiko ndabibona kumbure nawe ugashaka kubaha amezi nkuko bamwe babahaye amezi canke iminsi singira nikuremwo yego danje ndi umuntu byo badufata nk'ubu vyarashitse singoma cyo mvuga ngo ya
gute ko ndi wa muntu dufise bwa buntu twese ufise amakeka shobora no kutanabivuga ariko nkavyiyumvira kuko burya ngo akavuzwe na benshi hari igihe umenga kabayeko urumva mugabo jewe hano ntagara mvuga mana uzudufashe imvugo y'abantu ntizoba ingiro Imana ibazigabe mana uri mwijuru tubona indwi ya mbere iraheze ya kabiri iraheze ukwezi kwaheze ejo n'imyaka n'iyindi izohera n'imyaka izohera niki kandi ntizokugera tureka kuvuga tubonye batavanye tuzokwadukana ibindi bintu tuvuga duhora tuvuga ariko kuri Fanny ntibintera ubwoba umunwa arawumenyere ntushobora kumuca intege cyangwa bikamusubira abaziciga ujya babara Utamuvuze niko ameze kumbure rero ko abantu baguma bamuvuga avuga ati nibabandanye bamuvuga Anjoni nakuvuga ngo uri maraya kandi akivuga uko amaraso yese aguhumanura ntanga kandi karoro basi ako nyene uzi neza kuriyo uzokwicara ahantu umutima ukujye wumve ko tubizi yego ubabare uvuga ati yo narasaritse vyaramaze kumenyekana vyaragize iki mugani ndabivuga uzi yuko atari ivyo ntaco biri gutwara kumbure binaguha n'imbaraga bica bigusaba kuguma wiruka ntube wa wundi bavuga ariko ubundi bajya abantu umuco hari ikintu kinini cyane bo bakwigisha solution couple bakwigisha ukavuga ati je nka muco vy'ukuri bano bantu marge y'ibiba byose turi muri industry turiko turakina durahura kuri tele turagira iki hari ikindi kintu bo bakwigisha wasema bajya bigisha abantu benshi uwashatse kwiga no kwishurire mwigisha rero n'ukuntu yasigura hakumva umwe canke babiri abandi ntibavyumva uwashatse kwiga twese turiga je narize ko urukundo rubaho kandi urukundo ruhora ruganje kandi atakinyoma kigera gitsinda iciza jamais niyo kigiye imbere kamenga iciza kigiye inyuma hari ukuntu bizunguruka bikarangira caciza arico kije nize ko urukundo rubaho nize vyinshi pe urukundo gusa rubaho we nivyakunani uzavuga ngo nta rukundo rubaho kuko nuvuga ngo ntirubaho tuzoca tubona gwa rundi rumwe Norasike yakunda Fanny muri zanduru avugwa n'abantu bamwe bamuzi n'abatamuzi avugwa n'abagenzi biwe ba hafi n'abatara hafi ariko umutima wa Norasike akoma wumva umwerekeza ko awe nivyakunanira vyo gukunda zocuza ngo nta rukundo ruriho ahubwo ni ruke iwo gwigiriye ko rumuherera ariko tukiraho nyene mu bijanye n'urukundo ni mu gihe tubona cyane gose bigaragara kumbure biva no mu bantu bavuga yuko kenshi abantu bakina amafilm ari ba bantu usanga barahukanye ari ba bantu usanga ari divorce ugasanga urugo rwarabananiye kuri muco ico kintu kibona gute uri wewe burya n'ububeshi jewe bamba barabimbaza kenshi nkaca nibaza eske uwahukanye ari yari bazi ninde umuntu yahukanye ari mu ibi bintu vya sinema ari yari ninde ako n'agatego rero nibamuvuge niyo yokaba ahari niyo ndi ariko muco kubera iki aribo baca baguma baboneka gose umenga hari amabiro menshi arimwe abagore baba divorce arimwe abagabo baba divorce ntitubazi aba bari kuri rezo social turabazi ndetse ndi divorce ndumu divorce benyene jange naho cyeko nibere la célibataire jange nyene baranateba kurondegwa apana ahubwo nanze ndabivuga byari bivuye wakivuze mu mvugo nziza anashwe mabambaza ngo bavuga ngo les filles cinéastes ngo baba ngo arabantu ngo bimico mibi ngo baba maraya ndakivuga uko nyene umuntu yabimbwiye namubwiye ati ahibambewe ntibabesha uravyumva kikirundi mvuze ngo ahibambewe urumva ntibabesha ahubwo ukuntu bimeze muri filme ni yindi societe
irimwo abantu bose narababwiye ko iki batavuga ko hari abavuga butumwa ariko batavuga ko basa basi abavuga butumwa ngo kubera ko muri abavuga butumwa muri film mais iyi monde turiko keshi tubona amakote ari negative nkaca ngaruka nkibaza nivyo urashaka kuvuga ko mbonye ndi maraya twahuriye aha naha nta kabare ko umuntu canke boîte donwe ngira mponde muga wambonyeyo ndiko ngiranya n'ibintu bitameze neza eske nari jenyene ari wenyene uzungurutse yari jewe jenyene abo bandi bose twari turi kumwe barabakinyi ba film aha rero komsa tuba no kivuga gute tuba turi ahantu hagaragara twaje dufise imico itandukanye hambavu y'ivyo rero uko ubigira ukagaragara uko canke kuri ubonwa n'abantu benshi uca gufatira muri iyo ango uri muri industry ni no mu gihe tubona neza cyane hari bivugwa yuko dusanga yuko abantu bari muri industry atandero bashobora kuba bafise canke abantu babazi yuko indero atari kirenga cyane kuri abo bantu bo bayifise kuri Muco hari cyo bivuga ko ntibabesherega hari uwo babonye ariko ujya babonye si ngombwa bamufatikanye nanje rero bazotumenyera ku byo twama ico kiri mu kintu catumye mbuye undiwe catumye niga kubaho kucanke kuriya kuko nanje nkijayo je nagiye nibazana akazi bisanzwe ibintu babavuga nta nagace nigera ndabira rero ca ndajaho numva ibintu abantu benshi bamvuga no musi canke mangwana navyo hari imico imwe nahevye kugira ntihagire ubuzombo nayo canke umuntu duhure isaha izi nizi umuntu twahura saa 8 z'ijoro agenda avuga ati babakinyi ba film mwababonye kandi yabonye jewe gusa rero ibintu byinshi naciye mpeba kugira ntibazoce bamfatikanya n'umwuga nkora ngo twari tubizi ariko Muco nk'abantu musanzwe mukorana naho nyene mukorana cyane ndavuga musangwa mukinana amafilm n'abantu kenshi bigaragaje usanga bagiye ku mahezo sosio baratukaniraho mbe bari bakwiye kubikora muri uwo muco cyane hambavu ya discipline y'akazi baravanana nabi hariho iyindi discipline twahawe n'abavyeyi canke twebwe tumeze rero abavyeyi batureze si bamwe ubu rero dufise si bumwe notre réaction notre comportement sizimwe rero namba nakahayagisa kurya kuri ntangorane niko ameze ikibazo kiza kuba kuri societe ko abantu baba tubona niyo mpamvu ucuza wumva ngo mwebwe ngo ntabanga mugira kwe vuga ujya wabonye gasanga nakugiye kumutukira kuri rezo sosio nawe ikibazo kirari ntashuzi nta nyishu nimwe uvanayo uretse gusa ko kenshi nawe bituma abantu bari bagufitiye confiance hari abantu twanse hari umuntu wabuzi ukavuga ati vraiment uyu ashaka kuba nka roromodo wanje ukabona araje harasanutse aravuze ugacugira uko kumbe yabijya rero hambavu yo kwica akazi biricana seve y'umuntu ku giti ciwe pana ku giti c'akazi oya hano hari abatama batuje bafise imiryango babera akarorera abandi harimwe abakozi b'Imana bazikina babwiriza mu mashengero abantu bagakizwa iki mureka kudufatirana nubwo je niwe mbona Muco nagize ibicanke biratari vyiza nibisanzwe tuvuga Muco ntufatire muri rusange kuko ino ni societe imeze nka nk'izindi societe zose fata ko kandi gahugu karimwe abantu bose abameze uko nakurana twizere yuko urukundo kuko ejo bundi mperuka kubona Abel wayo aja kwa Fanny kumbure ahari ugwanko ubu hari urukundo bijya wewe kuri wewe urabona yuko byakabaye ari byo bintu byari bikwiye kuba mu bakinyi canke kumbura abatukana babandanye bakundana erega nubwo kashi bishika tugatukana nituba twankana ariko sha Muco umbwira gute ko ushobora kumva yuko umuntu woja kumutukira kuri rezo sosio uyundi nawe akakwishura kuri rezo sosio wumva gute abara amabezi conzi co biba vyiza ko bishuranye kuko iyo batishurana umwe muri bo ni wabasevye kuko baba barabana hari umuntu agutuka kantu niyo mwiyujuje sinzi umuntu navyo ndabibwiye ukamura ukacukibuka ati nubwo we twiyujuje ntushoboka ajya abantu barasubirana ariko ca tubanza tukiga impamvu bari yatumye bashwana canke bavana ko yoba ikihari kuba rukurenzako ariko yarahavuye
c'est bon. ariko bijya birafise ico vyakwigishije kumva umugabo nk'urya yubahuka kuja gusaba imbabazi Fanny Lavine akumva yuko vyukora ashobora kuba yarakoshe kandi bitavuze yuko naramusavye imbabazi canke ntituzi ingene bahuye yo uko vyagenze kose muganzi yuko habaye imbabazi hagati yabo barababariraniye ivyo vyomenya nk'umuhuza ngira yabahujije ariko nivyo yabaze Nora niwe tuba dushaka kugira aza tubwire nta mugabo atisubirako uwo ntaba ari umugabo nawe nyene kandi nta n'umugore atisubirako ntaba ari umugore ikintu kitugenga nukumvikana hagati yacu hama tukamenya ko ubuzima ari burebure ntawe umenya aho ahurirana naka ivyo bikadufasha mu gihe tugeze kuvuga ukagira limite ejo bundi sinzi umuntu nakiriye ambwira yuko umukinyi nyene w'amareresi ambwira yuko urukundo rutari rukwiye kugaragara kubera bivanye n'ukungene umuntu azanwa n'akazi mukumva yuko botaha akazi kagahera canke uno musaraje arakinye filme kugira yimenyekanishe ivyo bigahereraho tukaca dutaha urukundo wonye mbusigara urankunda ntibyari bikenewe kuko turabizi yuko urunwa rurahari kuri Muco ico kivuga kwiki none urunwa rubuza aho urukundo ruri ego apa urukundo mu bisanzwe ahantu ruri si ikintu uba warashizeho ni esprit zibiri zihura anje we twari gushora guhura umunsi umwe nkumva ndakwansa ata kintu na kimwe nkoreye ko musatana kimwe warunkoreye nta na kimwe uzakora nk'ukundi cyumva mo nyene kunyanse nkumva ndakwanse nkumva ndijene nkumva nk'ico gitipe ko kirakamera nkumva umenga nkumva nyene umenga sinomuraba iyo boga siko nkumva umenga none duhuriye ngaha wetwe tumaze no kubana na base nkumva umenga sishaka kumuraba nkumva bimbuza amahoro ko musaba igenzuko nta na kimwe azokora numva ndamukunda ko musatacho twapfuye ntaco kandi azokora ngo dukundane ça veut dire quoi tunashatse kuvuga rero urukundo wese ikintu kurura ikintu kurura ngo wishiremo ni esprit ziza ni ibintu we wisangamo ugasanga wakunze umuntu ko musoro vyizanye we nta na kimwe ufise ngo birimite bimanifeste uko bishatse selo comportement yiwawe sivyo sinzi n'ibindi bintu bimwe rero aho ruri ntigwifuka wapi nturuhisha aho ruri ntufuka nta na gato rurigaragaza rero shora kujija abantu bo babigaragaza canke barabigaragaje kaba mukinana muri filme ntibibujije ko mutokunda ariko nakandi no kubishira habona ni shwa yanyu atari yo shwa yiwanje mu gihe roje atari shwa yanje singomba kubajija kuko nanje kuba ntabigaragaza mwonjija mu kibaza abayiyagiriza iki rero ni kamere ku muntu wese umuntu wese n'ukuntu ameze twese kandi ntufise comportement simbimwe tuze dutahurana rero tureka gutumwanya ku bintu vya ngo nakana oya burya niko bameze kandi simpaka bamera uko meze nanje ndafise uko no reagisa mu gihe vyoshika atari ko nabo kandi bo reagisa ni shwa yabo atari yiwanje wow uno musi rero Muco kumbure kubasanzwe bamukurikirana kubasanzwe barabikorwa vyiwiwe ari karatanga igikorwa abantu b'Imana utaraja kukiraba kanya turakubwira aho gisanga kugira uje kukiraba we wariza ariko mubeshe je narize basha nuko oya vraiment nani kujya kweri dufatwa vraiment bagabo ndabasavye nukuri mwubaha abagore banyu mukunde mu bubaye byose mukuri bihurire hamwe bantu b'Imana Muco ariko atanga igikorwa citwa umukenyezi Muco félicitations vraiment merci beaucoup reka mbanze ndakubaza sindakubaza igikorwa ukungene kimeze mbanze ndakubaza umukenyezi kiya gikorwa urakirekuye ndashaka intahe umaze kwakira ni nyinshi abantu barushe basizira ni nyinshi ega basha iyo dukina filme hambavu yo kuba professionnel nkuko bamwe babivuga hambavu yo kuba wiyita umuhinga canke wivuga umuhinga icambere banzugire étude de démarche sivyo kintu kitwa étude de démarche ubanze wige terrain umenye eske abantu aho nshora bakeneye iki sivyo
tubanze twige societe ico societe ikeneye sinagize ibintu birebire nige ngo ukunuku parce que nta mayekute menshi nagize nta niki kumenya n'ubu ufise abagenzi ukagenda ubona ibintu vyipasa mu mafamiye amwe mu nyene uravyumva hakaza ide hamukayikora rero intahe zozo vraiment narazirose bamwe akavuga ati Muco hari umugore anyandikiye ati Muco wagize ihishurirwa ubundi nawe tijewe n'ukuri ndayiravye muganda za kwisubiramwe ndi kumwe n'umugabo wanje uwo direct urumva yuko uca wumva ko nawe iriya haraka insanovapa urumva yasini ibintu twanirya filme simpaka abantu bayikunde parce que uyikunda bivanye n'igihurimo hari umuntu yihiririwe burya buzima tabuza avuga ati toka shetani kwa jina la Yesu ibi bibaho nivyo bikiniye nundi muntu abibayemwo yumva umenga yoguma yiraba ahubwo agaca yiga koma vyova mu nzira ndanumva yuko intahe vraiment z'abantu barushe zitobura ariko Muco ndakeneye kugira ngo wiyumvire umukenyezi jambo umukenyezi wiyumvire gutanga irya filme uniyumvire kuyitanga mu bantu vuga ati je ino filme ndemeye kuyirekura byatanguriye he vyaje gute nigiki waravye ni ide yaje uko nabandi ide ziza burya keshi ide iza uri mwibarabara abantu aho uri hose bashaka kubona n'umuntu nkakubona nkaca niyumvira kukwandikako nkandika inkuru nkagomba kumera nyene kwa canke nkayikuganishako je ni ide yaje nanje ndi muri bus ndi mwibarabara mbona umukenyezi hari ngaho hôpital militaire afisi ndahari mwijoro mvuye kwa Fanny ndi muri bus mvuye muri tournage ariko arajabuka ava mutanga ajabuka nkuko kwa muganga ari mu 20h atameze neza kandi yari umusirimu abye ari n'amaguru nyene kujya bisi hagarara hajamwe umuntu nicaye kwidirisha ndakunda ku kadirisha ngira mba ndi mu ndege cyangwa ndamuraba nkuko ariko rero cyumvira kica kiza gutyo bica biraza cashika nandika haheze iminsi ndakosora sino nta muntu mvuga ngo nakinye inkuru ya naka uretse gusa yuko uza kwisangamwo nakakisangamwo uriya kisangamwo ugasangamwo umubanyi wawe nuko vyagenze baye n'inkorora muravyumva mumba barira inkorora yewe abantu b'Imana yasegukira hari akantu ifo ko iyo nkorora ikira tuyirangira umuti Likonde boy nukuri tuyirangira akantu vraiment kuko naho ubundi ho urumva yuko ari ingorane Muco rero uno musi umuntu arashaka kumva yuko yoja kuraba umukenyezi filme umukenyezi mama wanje full movie irashaka kuzora nka partie de bivanye na financement ariko jusqu'à maintenant tuwafa ntirikira bigufashamo neza sha barakora nukura aho bageza barakora aho bageza barakora nanje aho ngeza kandi ndakora mugabo kandi birashoboka kazoza atatwafa umukenyezi ntiyoryoha gusomba numva premièrement abakinyi twese turimo turabo muri Truafa turabo muri Truafa gusa irashobora no kuba yobandanya nko muri Truafa tutakiri kumwe mvuze ngo wapi ngo ntivyoryoha gusa oya biraryoha ariko barimwo naho nakarusho haruwa nkundire ndakwanze kano kabazo haruwa araye numvise yuko logo ya Truafa ya Libero ya BFF Burundi Film Academy bisa ivyo uravyemera cyane nta nisano bifitanye uzihweje ukaziraba izo logo zirasa wapi bigomba gusangira kala nayo Truafa umenga ni dore byo navyo ni John donc Muco vyemeje yuko vyo bintu bidasa ntibisa vraiment nta nagato oyaye bivuze yuko rero abantu bashaka kwa bihenda yuko baravye imirazi nkuko babihagarike izo logo ntizisa nta nagato Truafa bitatu na A na F na A kindi kintu waja gusesha urudome n'urundi niki ni bitatu bacuritse 8 Truafa wewe burya ni ene bacuritse niki
oya nzi gucapwa ko zishobora kuba bazicafye kumwe nta na gato kimwe n'ikintu kimeze uku ibindi ni true fe none urukiramende n'igiharuro bisa ntibisa ahubwo uwo muntu yarafise ashaka gushika cyayitiza iyo nzira ari indome hari mu giharuro kimwe n'intuze zibiri n'indome zibiri ubundi nawe akabigira muri ntuze ubundi ni dese ni gicapo ushobora kubicagagura mu majambo hoya ni gicapo nk'uko nakantu gacafite ni shema sivyo umwe ni shema uwundi nawe ni giharuro ni ndome cyo mbwira ivyo bintu biza gusa ni urukiramende tugaruke kuri umukenyezi rero muco uno musi umuntu yifuza kuyiraba ayikura hehe iyo filme bimeze gute mu bisanzwe je ndibaza ko muza kuyimpiningira hano mbe bavyita gupininga ntaco ngerezanze kujya kuntu muyishira hasi cameraman nibiki bavyita gute nuko nyene uvyumva nuko ntaco turashiramo link link urumva ahasigaye ni kuri inarijera niyo YouTube channel yiwanje no kuri raryoshe jewe ni wayiraba ushaka kuzoza kunshimira raryoshe ugenda uyiraba ucukara na subscribe jewe narize arampanagura nukuri ariko bana ya mufashwe nabi ndakugurira moya canke mbiri tatu atayingurenzo je umugarukana hanagure kandi ko ntango yahanzoza ndiyizira ni hatari baje kuyiraba uje kuyiraba kuri inarijera mukore subscribe comment and share hambavu y'ivyo agiye ufise umuvyeyi atamuvyeyi nta mwana haro n'indi seri iriko iraca kuri Fanny Lavine niho muhira niho navukiye mwibi bintu n'ubu kandi niho nkiri yitwa urugo je nawe muyirabe mushaka muzonshimira iracari hafi igeze kuri episode 4 nta wotakara icumviro urgihera hasi nuko Imana iraryoshe twe ubu muri truafa ata truafa mwuyu mwanya inarijera nta birenze gusa truafa yihoraho rero musimbireyo murabe kuri Fanny Lavine solution couple aho mwiyi minsi harayoboye nabona tabizi burya rero urugo vraiment nayo nyene iraryoshe yes urugo iraryoshe cyane iraryoshe kandi rimo ni jambo ry'Imana cyane buraro tugomba kumenya ivyisi keneye ivyo societe yacu ikeneye ubimenya gute iyo ugikoze ukagishira hanze bakakiraba bashobora no kutakiraba kubera batakimenya mugabo babandi bakiravye ukumva intahe zabo ariko baraguha ya rero musimbire muyirabe iraryoshe cyane sinayivuga ko burebure genda mwirabire linki ni hasi muri commentaire twe turagira ku musozo kumburetse usiga inzira amavuta uko umukenyezi ifilme yiwawe yitwa umukenyezi witezeho iki uri kurayira uravuga yuko iyi vraiment harahizonshikana canke bimeze gute icivugo canje ni mon courage sinzi kwa mubibona mon courage ikintu canje cyose gisohotse biba biriko mon courage et ma richesse yego ndandika kandi my first project my first chance ya nico gikorwa ca mbere nkoze niho nivo yanje bijya nyene mwabonye niho nivo yanje igera mu buryo bwo kwandika mu buryo bwo gukina mu buryo bwa direct no mu buryo kandi busohoka mu bintu vya producteur ni hajya mwuyu mwanya niho ngera uhagaze kandi sintera nje inyuma uraduga ntera nje imbere rero umwete wanje murumva nibwo butunzi bwanje nkangera nkadende bukigwa byose hazi bizoba biheze ariko sivyo shira imbere mfashwe ukuboko niyo bondekura nzodandabagirana ariko sinzogwa twizere ko uzona bandanye kugira ngo bigende neza nzobandanye filme n'ibintu bitwara amafaranga menshi ngira murabizi kandi rero yabona utevye sha ntiwosiga waritse ngo nakinye filme ngo ngiye kuzana amahera wapi ngomara n'imyaka 5 mutarajya ariko byose bibavako support ya mbere nukunkurikirana mugakora subscribe mukabiraba apara inyungu ziwanje nawe hariho urashobora kwigamwa ikintu utsikera ko twara abafilme zingwano gasanga abantu bapfuye Imana yabo Imana y'igikona tugahangayika ukabura lesomo hare umuntu arapfuye kumbe naho urumva tukabura mwe na lesomo hare
ariko today turakina ubuzima bwawe namba uri umwana ugasanga nibwo buzima mama wabayemo ugasanga birangiye tukuvuye igikomere canke uri umuvyeyi ugasanga ukunuko munyarukira kuri ina rijera hasi ina rijera barabe vraiment kandi banagushigikire bige no gushigikira ivy'iwabo kugira ngo bigende neza bakumbure bizomera neza banashigikire mu buryo bugaragara no mu buryo butagaragara hari commentaire ni yanshikiriye ejo umuntu ariko aravuga ukuntu ari nziza cavuga namba ngo ministre dokwa byose ibintu vya sante ngo yavuga ibintu nk'ivyo yuko muri ministère ya sante bon supporting nkagira partie 2 malheureusement ko atani vyo bashaka kuba barabonye cyose birajoboka ariko ubibonye no birabuka bibona nawe wo hamubera nukuri kwimana nagerageza bamubera ariko nigihe utahabaye bikoreka birakoreka ni ibintu Imana ikora kuko nta kintu nifise cyo kwihaya cyo kwirata munza n'igikorwa abantu bagikunda ukura nubwo mwaba 10 ariko nkabona reaction zayo hari guronka ibivyuzi ukabura commentaire navyo urabona ukabona mu vyuzi ibihumbi nk'ijana ugasanga commentaire ni 10 avyumva ivyo bintu ya rero gutyo abantu numenya ko bashimye nuko batagaye ariko ndabashimira ko mwabiravye ataco nabahaye na yamamega zimvye mukanyigorera bamwe bambwira ngo tugiye kuyagora ngo twumvise ngo hahiye nanje ati hahiye nuwara turahaturiye gutyo rero thank you very much ku muntu wari we wese yitanga uko ashoboye thank you very much kuri Fanny Lavine akora uko ashoboye kugira ngo